Suzana we ntabarumbwira abagore nimwe mukunda kumenya twinshi ivyo numva ariko bitegurwa ku bitaro mpuzantara vya Gitega ngo nibi mama tayo we Saba. aha ni waruzi ko ibitaro mpuzantara vya Gitega uca vyugurura icese yubire y'imyaka 100 iyo Suzana wanje we uranyibukije ibitaro mpuzantara vya Gitega bizurumanya neza imyaka 100 kuwa mbere Kigarama mu mwaka wa 2022 nuko aho ubona ibi bitaro si vyavu kuva ku bazungu bera waruzi ko ari navyo bitaro vya mbere mu Burundi byatangwe kuvura bene gihugu ingwara z'imibembe ibinyoro amacinya sutama n'izindi emwe ubona nanje sogokuru yarambwiye ibitari bike kw'ivyo bitaro gusa nyibwirira uko ivyo birori vyo gutanguza icese umwaka wa yubire y'ivyo bitaro biteguye nanye nzoze kuratira ijisho kwigenekerezo rya 10 umwaka wa 2022 igihe cy'isaha 2 zo mu gatondo niho hazoba ibirori vyo gutanguza icese umwaka wa yubire y'ibitaro mpuzantara vya Gitega bizobera mu nyubakwa z'ivyo bitaro. Ivyo bitaro vya mbere mu Burundi biri ku musozi wa Musinzira komine n'intara ya Gitega byubatswe mu mwaka wa 1922 bikaba vyanye n'ingirakamaro mu karere ndetse no mu gihugu mu kugwanya ibiza n'ingwara zitandukanye ku bakenyezi ibibondo abashingantahe eka n'abageze mu zabukuru. Ivyo birori vyo kugurura umwaka wa yubire bizotegwa iteka n'abubahwa batandukanye kabe n'akaryo ko kugereka ibuye rya mbere ku mushinge w'inyubakwa y'ivyo bitaro yitiriwe abavyeyi n'ibibondo ariyo kiramuvyeyi aho abazoba bahashitse bazoboneraho n'akaryo ko kumenya kahise k'ivyo bitaro uko vyifasha ubu hamwe ndetse n'imigambi yavyo ya kazoza nk'ibitaro vyo ku mugwa mukuru wa politike koko. Ivyo birori vyo gutanguza icese umwaka wa yubire bitumiwemwo uwo ari we wese. Bwira bagenzawe nanje mbwire bagenzanje tuzohahurire tunahamenyera iyo migambi mishasha y'ibitaro mpuzantara vya Gitega. Ubuyobozi bw'ibitaro mpuzantara vya Gitega bubahaye